Ndabaramukije cyane nongeye kugaruka mbifuriza kugira amahoro n'imigisha muri byose. Ni Jeanne Hatunga ushima Imana, Hatunga utunzwe n'Imana igira neza, niyo itubeshaho ijoro n'umurango. Nkaba nshima rero kandi ndizera ko namwe mwabyutse amahoro, abari mu gatondo, abari ku mugoroba nabo nyene nkaba nizera ko mwagize umunsi mwiza, canke se mbifuriza kugira umunsi mwiza n'umugoroba mwiza, kuko byose tubikesha Uhoraho. Hama uno munsi rero tugomba tuyage nkuko twabivuze, turayaga tugashima Imana, tukaganira, tukigishanya, mukanyigisha nanje nkabigisha, kuko burya naho rije mvuga mwumva ijwi ryanje, mugabo inyuma yanje hari abandi banyigisha, bampanura, bambwira bati yamara iki kikore, iki kivuge, kandi bikamfasha cyane. Uno munsi rero tuganira ku byerekeranye n'abamama, inguvu abamama bafise, inguvu bahawe n'uwabaremye, inguvu zitaboneka mu bantu benshi batabona, ariko witegereje neza ugasanga ko abamama bafise inguvu nyinshi. Mbere ya byose tubanze tuvuge ati mbe umumama niki? Hari ahandi iyindi audio twigeze gukora mu ntango mu mwaka wahera, aho twavuze ko umumama ari umuntu wese ufise inshingano zo kurera, umuntu wese ufise ibikorwa byo kurera abana. Bashobora kuba ari abana biwe yivyariye, bashobora no kuba ari abana yahawe n'abagenzi n'ababanyi, abana abari bo bose nkuko twabivuze. Wowe rero ufise inshingano zose zo kurera, ukora igikorwa cyo kurera nk'umuvyeyi. Niyo mpamvu tuvuga ati nkuko twiyemeje gufatana mu maboko tukaduzanya, umwe wese akazamura mugenzi we, kandi tukaba nk'abakristo. Je nkaba nongeraho akantu kavuga ngo dusengeranire nk'abamama, kuko twabivuze muri ya audio yashize, twese dusengeranire dufatanye mu nda, kuko Bibiliya ivuga yuko abasengera hamwe bahuje umutima Imana izobana nabo kandi izobumva. Ubwo rero uyu munsi tukavuga tuti abamama bafise ibikorwa bikomeye. Nagerageje kubyitegereza, ndaba nuko nanje ndi umumama ufise ibikorwa bikomeye, ndaba n'abandi bamama mpereye ku bamama twabanye, nganira n'abamama batandukanye, nsanga dufise ibikorwa bikomeye pe. Uzosanga hari abamama benshi bazokubwira ati rimwe rimwe mporambwirwa ngo wirirwa muhira nta nico ukora. Uwundi mumama akakubwira ati je bambwira ko nta nico ninjiza mu muryango. Ibyo yakoze byose kuva ku mwaka wa mbere ashitse mu rugo gushika mu mwaka wa kabiri, ugasanga amaze nk'imyaka 10, amaze imyaka 20 canke 5, naho yo bamike naho yo bamyinshi. Ibikorwa by'umumama ni byinshi ntibirondoreka, ntabwo bivuga ngo birangize, ariko inshuro nyinshi abantu ntibabibona. Twebwe rero nk'abamama nitwe dukwiye kubibona, twavuga ati Mana uze udufashe, ibikorwa dushize mu maboko tubikore tubishize ku mutima, tubikore nk'abakorera data wo mwijuru, niko Bibiliya ivuga, kuko tuzohemberwa n'Imana. Impamvu itumye mvuga ibi bintu, maze iminsi nsoma igitabo cyanditswe n'umuntu yitwa Bill hamwe n'umumama Joanne. Titre yacu ivuga ngo Unusual Marriage. Baravuze bati bari bamaze mu minsi ya mbere bakibana, umwe wese ntiyarazi ico agiye gukora, ariko bamaze kubyara umwana niho uwo mugabo yavuze, Bill yaravuze ngo Imana yaratwizigiye idushira abana mu maboko yacu kugira ngo tuyirerere. Bihura nuko rero nanje maze iminsi niyumvira nkavuga nti yamara twege nk'abamama turi gukorera Imana, turereye Imana. Hariho abana bitwa ndereye Imana twiganye kera. Niyo mpamvu rero nakomeje kubyibaha nvuga yamara twebwe ibikorwa dukora dukorera Imana, kubera ko muri iki gihe tugezemo ahisi igeze ubu, umwana uramurera ukamukorera byose, ukamugaburira, ukamwitaho, ukamwambika, ukamumesera, ugakora ibikorwa bijya byose muzi. Hanyuma mu minsi iri imbere hacira igihe muri bihe tugezemo kunze umwana akubwira ngo n'ubundi we nta nico mfasha, akakubwira ati n'ubundi wewe ibyo nkubwiye byose ntubyumva. Rero dufise ibikorwa bikomeye, ariko twishiremo neza yuko tuzohembwa n'Imana. Nitutahembwa n'abana twavyaye, nitutahembwa n'abana tureze, tuzohembwa n'Imana nitwakora neza, tugakora ibikwiye. Hanyuma uyu wundi nawe nyene yaranditse avuga ko abamama ari abantu bakunda cyane abana bavyaye, bakunda cyane abana bareze, kuko urukundo rw'umuvyeyi n'umwana ruva ku mutima. Muribuka neza yuko umwana iyo ari mu nda mu bisanzwe kagozi kaba kafatanyije umwana na nyina, naho umwana avuka kajya kagozi bagafata isizo canke ubwembe bakagaca. Burya ntabwo baba bagaciye bagaca ku mubiri, ariko mu mutima umwana agumamo. Niyo mpamvu uyu muntu yavuze ngo umuvyeyi ni umuntu atwara umwana mu nda amezi 9,
ariko akazomutwara mu bwenge bwiwe, mu byiyumviro byiwe, ubuzima bwe bwose kugera apfuye. Niyo mpamvu rero umuvyeyi ni umuntu akwiye kubahwa cyane. Umuvyeyi, umumama ni umuntu akwiye kubahwa bivanye n'ibikorwa byinshi bikomeye akora, kandi bivanye nuko akora ibintu atawundi muntu yobisimbura ngo akabura ntikaboneke ngo ni nyina w'umuntu. Ni umuvyeyi rero akomeye, umuvyeyi tumwubaha aho ari hose, yaba akiri muto yaba akuze. Umumama wese yubahe nkuko wamuririmbye yabiririmbye ngo ntuze umubona ari mugufi ngo ni muremure mu byiyumviro. Rero naho tuvuze ngo abamama bafite ibikorwa bikomeye cyane, ndazi neza ko duhura na byinshi biduca intege, ndazi neza ko tubwirwa amajambo ashobora kuduca intege, ariko dukomeze tugire inguvu. Kurya Imana yaturemanye inguvu, kurya Imana yaturemye mu kagufa, itaturemye mu ivu, ikaturemya mu kagufa. Igufa rirakomeye gusumba ivu, niyo mpamvu rero dufise inguvu kandi tuzihabwa n'Uhoraho kuko niwe yaturemye. Baze nawe kubyara umwana amezi 9 ata wundi muntu ushobora kukwakira, ni wewe wenyine utegezwa kuyifata ukaza umuvyara, Imana ibigufashijemo ukamurera. Atari wowe wibyariye naho nyene, umwana burya agushitse mu maboko utegezwa kumurera neza nkuko ari wowe wibyariye, kuko ni ibikorwa ubuhawe n'Uhoraho. Rero nubwo dukora ibikorwa by'isi bingana gutya, inshuro nyinshi usanga ducika intege, ariko kandi ntitwari dukwiye gucika intege, twari dukwiye kuraba mu ijuru tugahamagara Imana niyo idufasha kurera, kuko turereye Imana nkuko twabivuze, kandi Imana niyo itanga inkomezi, niyo izoduha n'ibihembo by'ibikorwa byose twakoze. Hari ikintu rero nakomeje kwiyumvira ibi by'abamama. Hari ahantu bavuga ngo iyo ureze umwana akaba mwiza, akagira ingeso nziza, umwana akaba muzima, ugasanga inshuro nyinshi bamwitirira se. Cyane cyane imbere na se wiwe ashobora kuvuga ngo urabona umwana wanje, shangure umwana wanje ngo meze neza ibi n'ibi n'ibi. Ugasanga muri sosiyete turimo bibagira yuko umumama ari yakoze ibikorwa bikomeye byo kurera. Nakomeje kubyiyumvira rero, nkomeza gukora ubushakashatsi ndaba igituma umwana yabaye mwiza bamwitirira se, hanyuma umwana yaba afise ingeso mbi canke yaba mubi bakableminganyira ngo urabona uyu mwana wagize ukunuko, ngo urabona uyu mwana wigishije ibi n'ibi. Navuye nsanga kumbi ntabwo ari umuco wacu twenyene, tuvuge nko mu Barundi, mu Banyarwanda, mu Bakongo. Navuye nsanga no muri Bibiliya mu Bisirayeli uwo muco bari bawufise, kubera yuko nabisomye mu gitabo, nsanga mu gitabo ca Bibiliya twebwe dukurikira abizera, nsanga aho bavuga ngo mu Migani ibice 10 umurongo wa mbere ngo umwana w'ubwenge anezeza se, ngo ariko umwana w'igipfu ababaza nyina. Hano mu Congereza bavuga ngo a foolish one is a grief to the mother. Nukuvuga rero nabo duhuje imico, abizera Bibiliya bararambye basanga koko umwana yabaye ikijuju, umwana yabaye uw'ingeso mbi, ni we nyina ababaza nyina, kuko twavuze yuko abari mu mutima wa nyina kugera apfuye. Niyo mpamvu rero twosenga cyane nkuko twabyemeje, twosengera abamama, tugasengera n'urubyaro rwacu, kuko umwana turabibonye neza ko no muri bavuga ko uyu Salomo yarabivuze muri iyi Migani, ndetse no mu Migani ibice 29 naho nyene yaravuze ati umwana w'ikijuju, umwana w'igipfapfa ababaza nyina. Rero dusenga Imana izidufashiriza abana bacu. Niyo mpamvu dukwiye gukomeza gufatana mu nda, tugakomeza gusengera abana bacu. Udasengera abiwawe gusa, dusengeranire twese, dusengere uruvyaro rwacu, tubasengere cyane kugira ngo bareke kuba igitutsi ku bavyeyi babo. Sengera abana bose, sengera abavyeyi bose bafite ibikorwa bikomeye byo kurera, basengere Imana izibafashe, Imana izibaje imbere kugira ngo abana bazobe bazima, abavyeyi nabo banezerwe, bashime Imana. Reka rero tuvuge tuti buri wese ahari asenga Imana, asengera abamama ibikorwa bikomeye Imana yaduhaye, yatwisigiye ikashira abana mu biganza byacu, tuze tubishikane imbere y'Uhoraho tuvuga ati Imana ngibi twarabikoze neza, ngibi tuzane imyimbu y'ibyo twakoze, Imana izobiduhembera. Naho twaba twarafeirinze abana bakamera nabi, ariko wowe mu gihe uzoba warakoze ibyo ukwiye gukora byose, Imana izoguhemba kuko uzoba wakoze akazi kawe, kuko turerera Imana. Imana niyo boss mukuru. Nuko rero mwese murakoze, abamama bose mbateje inguvu, mbateye inkomezi, musenge cyane kandi mugire inkomezi, ntimucike intege. Abana naho bo baba ntibabaca intege, mukomeze mupfukame, tuze duhurira imbere y'Imana twese dusengera abana, dusengera n'abavyeyi. Imana izidufashe. Dusenge Imana cyane twebwe twese abashoboye gusenga. Dusenge Imana ifasha abamama bose nkuko nari maze kubivuga.
dusengera abamama bafise abana barera ariko abana bakababera babi ntibabumvire bakababwira amajambo abaca intege kandi ababaza ku mutima ugasanga abana barabihakanye mbere. Niyo mpamvu rero dukwiye kubasengera. Wewe wese usenga sengera abamama bose bafise abana bagoye. Twongere kandi dusengera abamama nabo nyene bareza abana ariko batavyaye bakaba bafise icifuzo c'uko basaba Imana ngo Mana wodufasha natwe ukaduha uruvyaro ruve mu nda zacu natwe twogushima. Tubasengere kuko nakababaro gakomeye jewe ndatahura kandi nawe ushobora kubitahura ubishize mu mutwe wawe ukavyiyumvira. Tubasabire cane Imana ibahe kwihangana kugira ngo bakomeze gukora ico gikorwa co kurera neza babishize ku mutima. Imana nibagirira neza ikabaha uruvyaro bazoshime, niyabona kandi ko bidakwiriye kwibaha uruvyaro naho baze bavyihanganire bavyakire. Twongere dusabira abamama bafise ibibazo mu ngo zabo bituma badashobora kurera abana nk'uko bikwiye. Hariho ibibazo bitandukanye, ubukene, inzara, ubugwayi bukomeye n'ibindi bibazo bitandukanye nk'uko muzi tukiri mw'isi duhura navyo. Dusenge cane, dusengeranire twese. Uko upfuka musenga usengera abamama muri rusange, uko upfuka musenga usengera abana bose, hanyuma Imana izoguha umugisha. Murakoze cane, nimwabikora muzohezagirwa. Yari Jane mwari kumwe abaganiriza. Murakoze.